Kenya Gatonya Trésor la kugira ashobore kubakorera umuti kugira ashobore kugira surprise call ya Trésor raba yuko hariyo fondation ikomesha iganyiza turaye ano usanga Alexandre yari ikomeje mugabo reka nziceza Alexandre yikomeje ndabi vyuko yuko ari Kibugusiyo mese ndikunda soma barubatse cyangwa bimirije kubaka bimirije kubaka niba ndaba neza cyangwa se barubatse uko mbona amajambo arimwo nterekana neza uko bameranye gusa batubatse gusa Alexandre okay urabanza umubatse wo migeme urubatse hama tubatse ucumubaza ibindi maze tubanze twumve yuko arakanyeganyega hama amenye ukuntu nzaho gasambura ni hatari sana reka kiza ndamurondera numve vyukuri ko nza kuja ndamuronka ku murongo hama amenye uko ndamu Alexandre mutima wumva gute Oui allo Ego ni sawa ndavugana na Adelphine ndavugana na Adelphine ati ndavugana na Adelphine na Adelphine niwe tuko turavugana Ego ni Adelphine Ego hatukwakuye ni kuri radio Black FM hatukwakuye ni kuri radio Black FM ni kuri radio hatukwakuye ni kuri radio Oh la la ati hatukwakuye ni kuri radio Oh la 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 Adelphine arahantu hatameze neza ari mu nduru nyinshi nibaze ko swa kumwakuka mu gihe agenda ahantu hatari induru kugira maybe dusubire kuba Adelphine woje ahantu hatari induru tukavugana woje ahantu hatari induru tukaba twavugana twumvikana neza uri kuraja ku ishuri n'umunyeshuri gusa ubu uratwumva aha rero tukwakuye ni kuri radio Black FM hari ubutumwa baduhaye ngo tugushikirize umuntu yabuduhaye yatubwiye ko ari umukunzi wawe ariko Adelphine kandi akobaze urubatse donc uracari inkumi gusa urafise umukunzi umukunzi wawe yitwa gute niba atari banga ga Adelphine umukunzi wawe yitwa gute Alexandre uremeza ko ari we mukundanya Adelphine nta wundi Eric nawe Alexandre rero Adelphine aduhaye ubutumwa ngo tugushikirize Alexandre yaduhaye ubutumwa ngo tugushikirize abucisha kuri radio yatwandikiye atubwira ati kuri babahungu bakurya umutima no kuri kwa kwicurikira kose kuvuye kuguhemukirwa n'uwukunda no kuri vya vyiyumviro bibabaza umutima ndetse n'umutwe ndagukunda rubavu rwanje ati iyo uri kuravuga umubiri wanje uratuza ukumva ijwi ryawe ati kandi nifuza kutazokwigira ndakubabaza ati ndetse ndashaka kuzomarana nawe ubuzima sikaje mw'isi ati ndetse nkizera yuko no muri paradizo tuzoba turi kumwe ati mukunzi wanje ndifuza ko abana banje bazokwita mama ati nukuri sindagusezeraniye kutazigera urira atariko uzorira amarira y'ivyishimo sinzotuma amarira y'agahinda ashoka ku matama yawe Adelphine aya majambo uyabwiwe n'ukunda akayacisha kuri radio niki rero nawe wo mubwira kari karatwumviriza niki wo mubwira bamubwira ati nawe naragukunda kandi cyane kandi ntabwo yifuza kubabaza nifuza kuguhemukira na rimwe yifuza kuzahorana nawe iteka mukazatandukana n'urupfu ndetse mukazojana no mu ijuru urakoze cyane Adelphine Adelphine mumaranye imyaka ingahe na Alexandre mumaranye igihe kingana gute na Alexandre igihe kingana gute mama dukwiza tuwaza mutegura kuzobana ryari ndabimenya neza ariko nk'ubunye ni nka apres turuwaza ko ndi ku ishuri ndi kuri universite ni mu mwaka wa mbere urakoze cyane Merere baccalauréat ndibaza afite baccalauréat urakoze cyane kandi gushimire cyane Adelphine
namwe murakoze. Imana ikomeze ibahezagire. ayiwe Sawa. ayo majambo ni gute Aya majambo avuzwe n'umwana w'umukobwa abwira umuhungu. Ndagukunda cyane sinzoguhemukira no mu ijuru tuzojana. Usuwongo bana. yo bamaranye imyaka 3 barindiye kumarana n'iyindi 3 Yindi 3 donc 6. sha hamwe yese yoza kudutora muri iyo myaka 3 itarakwira mubanye gute abandi bana Oui allo ni sawa Sawa. Ego ndavugana na Mark Yego ni Mark kwe. Mark Babwe. aha tukwakwe ni kuri radio Black FM Ego hari ubutumwa dufise umuntu yaturungikanye ngo tugushikirize gusa umuntu yatubwiye ngo numukunzi wawe Yego. Ego Mark urafise umukunzi niba atari banga Oya ve barapwa ari banga ndamufise. Umukunzi wawe yitwa gute naho nyene niba atari banga Marke Allo Niko ndabumva. Ego umukunzi wawe niba atari banga yitwa gute Chanela. Yitwa Chanela Yego. Uremeze neza ko ari Chanela mukundanye Mark Ndemeze cyane kwijana. Okay Chanela rero yaduhaye ubutumwa ngo tugushikirize yatwandikiye atubwira ati mukunzi wanje Mark twarashwanye Yego. nashaka ndagusaba imbabazi wumve ko ndagukunda kuko urugendo ufise amakenga wibaza yuko ntoba ndagukunda ariko ndashenda kubwire imbere y'abantu ibihumbi ko baratwumviriza yuko ndagukunda cyane kandi ndanakwemera ndakubaka nizonakubahisha aho uri hose wumve ko ndagukunda kandi ndakwiyumvamwo ati mbega ni gute ndorenga kurajya amajambo yose nama ndakubwira ko nifuza ko nzombera papa w'abana banje atatagihindutse nukuri niko bizoba urufundi rutadutandukanya bitaraba Murakoze cyane. ati muhungu mwiza ndagukunda kandi ndagukunda cyane Mark Babwe. aya majambo avuye mu kanwa k'umukunzi wawe no ku mutima ugukunda niki nawe uwo mubwira kai karatwumviriza kandi akarumviriza radio Nukuri nanze numva namubwira ko icambere no bashimira cyane nanye ndamushimira. Ego. mugo nizere yuko wanamubabariye by the way Bivuke namabariye kandi cyane. uno munsi muze kubonana Bikunze turabona nta ngorane. ejo azatubwire yuko byakunze byaciyemo byagenze neza Kabisa n'amahoro yose yajasha yumva amahoro ahari kabisa. alala sawa gira nk'akandi kadi nk'utundi jamu hatubiri umubwiye rero hama cyo tugushimira Ego hama nanze nagenda mubwire ko ndamukunda kandi nkamukora amakosa mbabarire aho bari mvuye nabi ambabarire ayumve ko ari we muntu wanje nkunda. Ego. reka nagushimire cyane Mark komeza ugira ibihe vyiza n'Imana ibahe umugisha mu rukundo rwanyu Murakoze cyane. sawa Black FM irabashimiye Sawa. sawa Trezor abatingo ariko arabuhubura nawe ni wahubuka Trezor no musi urapfira na kubesha no musi biragenda gute nukuri no musi utapfa Trezor no musi wewe urahasiga umutima no musi papa ngabagiriye surprise call ngo yitwa Genta iradukunda ubu ni chance yawe vraiment twizere yuko tumuronka katumbuza kumuronka maybe iradukunda ko tutamuronka allo Hello. oui namahoro Namahoro. ni Genta tuvugana ego cyane Genta namahoro Namahoro. ego iradukunda yari yaturungikanye ubutumwa aha ni kuri radio Black FM ego cyane yari yaturungikanye ubutumwa yari ifuza yuko twobucisha ku radio ego muriteguye kubwakira none Ubutumwa bumeze gutega basha. Urumva umuza kubumenya tubabwiye agomba gushima
ego cyane rero iradukunda alo ego iradukunda yavuze ngo yagomba kubashimira cyane ukuntu mwamubaye hafi mu bibazo yaciyemwo ngo kandi ngo mwaramufashije ngo ari ku ishuri ngo uko mwagurira amakaye yanyu niko mwagurira n'ayiwe ngo si ibyo gusa ngo yaragwaye igihe kinini naho nyene warakurikiranye cyane umutondana ku bitaro ngo utwo yashaka kurya twose ngo waratumugurira neza ngo no ku ishure ngo ivyigwa byaramunanira cyane cyane ngo warabimufasha neza cyane ngo waramufasha igifaransa ngo waramufasha icongereza ngo n'ikirundi warakimufashamwo ngo yagomba kubwire yuko icara uno munsi ari ku bwawe yarakoze cyane kandi yagomba gushimire cyane ngo akubwire yuko nagukunda Imana imuhezagire ngo nta n'icyo yoronka ngo agukorera ngo kimwe gusa ngo Imana iguhezagire ngo ihezagire n'ibyawe amen amen ego ayo majambo yari amajambo ya iradukunda yifujije gucisha ku iradiyo murakoze kandi nawe narakoze cyane ego ariko arabumva n'igihe jambo namwe mwamushikiriza nanjye ndamukunda rwose ego cyane kandi ahari hose yamaze yuko ndi kumwe nawe ego me nkifuza kenshi kumenya uko abayeho kugira ngo aricyo nshoboye ubugira kandi mbandanye ndamubaha gufinya oh lala ego urakoze cyane genza murakoze nawe kandi muhora n'uwo mutima wo gufasha wo kuba umugenzi nyakuri murakoze cyane ego muhezagirwe twese sawa sawa ego ndaryohewe cyane ariko abagenzi nk'aba twese ntihombera umugenzi nk'uyu vura ego ndakwepa ndagusezeranye ko ngiye kubera umugenzi kandi nzohaba ku bwawe ntuzusubire gusenga ajya nibutse yuko abantu rero